Urumuri rw'amahoro rwaramurikiye ibikorwa vyo kwinonora imitsi kuri uyu wa 24 Munyonyo umwaka wa 2024 mu ntara ya Kera ya Ruyigi. Izo nkino zikaba zatunganijwe n'ishirahamwe ry'intwara rumuri zifashwe mu mugongo na Seno, umugwi w'igihugu ujejwe kwinonora imitsi mu mfunyafunyo y'igifaransa. Mu rukino rw'amaboko volleyball, Mpungu yambaye impuzu zisa n'ikibabi kibisi yatsinze iseti zibiri kuri imwe Petit Seminaire yambaye impuzu z'ubururu. Mu rukino rw'amaboko basket naho Avenue l'Est yatsinze Petit Seminaire bambaye iz'ubururu. Muri izo nkino z'amaboko umugwi wa mbere waronswa ibahasha n'igikombe na imigwi ya kabiri ikaronswa ibahasha yo kwitera intege. Harabaye n'inkino zo gusiganwa ku metero 3000 ku bakobwa, uwa mbere yabaye Janine Niyongabire. Nayo mu bahungu uwa mbere akaba yabaye Joel Niragira. Abo bose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu baronkejwe ibahasha yo kubatera intege. Abandi bashimiwe mu kuryosha ibirori n'abakinyi ba taekwondo, elite ensemble, abaturana hasi n'abandi. Iyo migwi yose yaronkejwe ibahasha yo kwitera intege. Mu mupira w'amaguru w'abakobwa wahuje ishure shingiro rya Ruyigi ya kabiri bambaye izitukura n'ishure ryisumbuye rya Mutobo bambaye izisa n'ubururu, warangiye ishure ryisumbuye rya Mutobo ryirahiye ishure shingiro rya Ruyigi ya kabiri mu kwitsinda ibitsindo 2-0. Mu bahungu urukino rwahuje Tigre Noire bambaye izisa n'ikibabi kibengereye hamwe na Ruyigi Combine bambaye izifise amabara yera n'ayirabura. Umwanya wategekanijwe n'urukino warangiye bose banganya ubusa ku bundi, maze baza gutandukanwa na ya mipira baterera ku metero 11 bita penalty, aho Tigre Noire yaciye itsinda ibitsindo 3-1 ca Ruyigi Combine. Iyo migwi yabaye ya mbere yaronkejwe ibahasha n'igikombe, nayo ya kabiri ironswa ibahasha. Lydia Sekera arongoye Seno yamesheje ko uyu mwaka bashigikiye urumuri rw'amahoro mu ntara zibiri gusa, ariko mu wundi mwaka bazongera gushigikira urumuri rw'amahoro mu ntara zitatu mu ntumbero yo guteza imbere inkino. Agasaba urwaruka kuzoja mu matora bubahana nk'abavandimwe. Baramatari w'intara ya Kera ya Ruyigi Emerasienne Tabu yibukije icivugo c'urumuri, aca asaba bene gihugu gutegura amatora batekanye kugira ngo bazitorere indongozi zizobashikana kuri yambona kazoza. Nagira shimire umugwi w'intwara rumuri ku bikorwa bariko bakora. Kuvejo turi kumwe ngaha mu ntara y'iwacu kandi bashikiye ku kivi barakora, twese turasangira ikivi. Uyu munsi twabandanije ibikorwa, n'ejo tuzobandanya. Nsabe rero abasangwa mu kubakengurukira ku bikorwa vy'iteka bariko bakora bitangira igihugu, tubaha amashi menshi cyane. Guhera kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, ni ngombwa ko tuja ku kivi tugakora. Mwumvise ko icivugo c'uno mwaka c'urumuri kuri iyi ncuro ya 18 kivuga ko abarundi twitorere indongozi zizodushikana ku Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere muri 2060. Bifise ico bisigura, murazi ko buca twinjira mu matora. Duhamagarirwa rero kwitorera indongozi tubona ko zizodushikana kuri iyo mbono kazoza, yaba iya 2040 canke iya 2060. Nahacu rero kwitegura dutekanye kandi turi ku kivi atakugotwa. Iradiyo televiziyo RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.